Ivyo birori vyatanguriye ku ndirimbo zo gushemeza zaririmbwe n'amakorale atandukanye yari yaje kwifatikanya n'ikigo Fondation Uwiragiye muri urwo rubanza. Nk'uko vyamenyeshejwe n'umupfasoni Sylvia Uwiragiye arongoye Fondation Uwiragiye, ngo urwo rubanza basanzwe barugira buri mwaka, ngo ruba ari urwo kwakira abana bashasha no gusengera abanyeshuri bose iyo umwaka utanguye kugira baze baruranirwe mu bikorwa vyabo. Uyu munsi twebwe muri Fondation turanezerewe cyane, twari dufise umunsi umwe twama dukora iyo abana batanguye amashuri. Uno munsi rero niho twashimye gusangira n'abana. Ni umunsi dusangira ibifungurwa, ni umunsi tuza gusengera abana tubereka Imana ko batanguye umwaka w'ishuri. Rero yari mw'iyo ntumbero yo kwereka Imana ko dutanguye umwaka w'ishuri. Turahamagara abakozi b'Imana bakabasengera, hama igikurikiraho tugasangirira hamwe kandi tukaganira n'abana, kandi wari umunsi dusangirira hamwe. Sylvia Uwiragiye avuga ko kari n'akaryo ko gusangira n'abana ku gakemanyi bari bagemuriwe n'intwararumuri, agira ko akengurukira umukuru w'igihugu kubona barabiyumviriye. Ivyo urumuri rw'igihugu rwatugendeye hano, baratuzanira ibifungurwa, ivyo kurya, ivyo kunwa. Rero twashimye ko uno munsi tuwigina nk'abana tugashimira Imana. Rero muri ivyo twashimiye urwego rw'igihugu, cyane cyane umukuru wacu w'igihugu cy'u Burundi kuko ari we yabitanguje. Rero turashimiye nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, we yatanguje urumuri rw'amahoro mu gihugu cyose, hama abana bo muri Fondation barashikirwa. Rero baje batugemuriye, muri ivyo batugemuriye rero twashatse kubirya uno munsi, kuko uno munsi niho munsi dusangirira hamwe, niwo munsi rero tuba dufise amasengesho y'umwaka w'ishuri. Naho biruko ngo ico kigo kirafise utugorane tumwe tumwe, nko kuronsa agashahara abigisha, agasaba leta abicishije mu bushikiranganji bw'indero ko bishobotse bobasahiriza mu kubarihira abigisha. Ni umwaka watugoye cyane, na cyane cyane abigisha bigenda bigorana kuko turi kure, bakavuga ati babuze ingene bideplasa, amahera yo kwideplasa ni menshi, tugasanga abigisha bariko baradohoka ku gikorwa cabo. Babatonda nabo bagatonda bacerewe kuko ngo babuze bisi. Rero mu by'ukuri turatera kamo ababijejwe dushobore kuronka uburyo bwo kwiyunguruza, ngene twoza turiyunguruza kugira abigisha bashike ku gihe, ku masaha, na cane cane nivyo bitubera intambamyi. Ugasanga n'abana bava kure ntibiba bigishoboka ko baza gutonda kubera ingorane yo kwiyunguruza. Rero muri ivyo turatera akamu n'umuvyeyi wacu nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, ndetse n'umutambukanyi wa nyene icubahiro, kugira vy'ukuri bumve ingorane dufise muri Fondation, n'ingorane zo kwiyunguruza. Rero turizera dutera akamu n'abama badufasha hirya no hino, ababishoboye, abafise umutima wo gufasha vy'ukuri bodufasha kugira turonke uburyo bwo kunguruza abigisha biragoye rwose kugira turonke abigisha uno munsi. Ikindi Sylvia Uwiragiye yavuze nuko abigisha baba kure y'ishuri akenshi ugasanga baracererwa, agasaba abagira neza baba babishoboye kubafashisha uburyo bwo kwiyunguruza. Cyane turatera akamo leta yacu, leta y'u Burundi, cyane cyane nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, ko aho bashigikira ibindi bibondo natwe bama batugera ko murabizi n'ubu baradushigikira. Rero mugabo turatera akamo na cyane cyane ubushikiranganji bw'indero budushigikire, na cyane cyane mu bigisha, mu barezi badushigikire mu gashiruka buti. Mu by'ukuri nibadushigikira tuzobashimira, nabo baze baratugendera cyane nk'uko bagendera ayandi mashuri. Abanyeshuri bari muri iki kigo ni abana batari bake, nababwiye ko hariho abana batoye bagemuye yandi marise mu bigo bitandukanye, ariko by'ukuri abana dufise totale na 296.
harimwo rero abagendana ubumuga bwo kutabona 96. mwomenya ko barangije ivyo birori mu munezero ntangere wo gusangira ku gufungurwa no kwiginana.